ngo babwire abakozi b'Imana bagenzanje niba twiyumvira ngo tuzaba duhindura ibintu tudasenze, niba twiyumvira ngo tuzaba duhindura ibintu tutiheze, turiko turwana n'abadayimoni bakomeye, turiko turwana n'abasataniste bisonzesha baheringa bari ku rugamba, tugomba ibihinduka mu mashengero yacu, turasenga tugaheringa. Amen. Tukitanga umubiri tukareka ukarabara. Pawulo yavuze ngo urupfu rukorera muri jewe, ubugingo bugakorera muri mwebwe. Iyo Yesu atemera gupfa ntituba turiho. Turakeneye abakozi b'Imana bemera gupfa ngo ishengero ribeho. Abo rero bazinze muri iyi myaka mugabo bateza kuboneka. Abana b'Imana baragiye kuja mu kaga, bamwe bavyita ngo ni n'amajambo y'Imana y'iterabwoba. Oya, si iterabwoba, tubabwira ukuri ngo mwitegure. Bariko baragerageza gukorakoranya ubuhinga bwabo, isi bayihiye n'indinganizo, isi twagwa n'umuntu umwe. Nico bituma mubona ibintu byose biriko birahinduka. Ikibabaje abantu b'Imana ntavyo babona, barahumye kandi Yesu agomba agaruke, mugabo abantu barahumye ntavyo babona. Abantu amaso yabo ari mw'isi, bakunze isi gusumba Imana. Uyu munsi biragoye gutumbereza abantu kuko ivyiyumviro vyabo vyose byamaze kuba nk'ivy'Abaramu bamutubwiye. Amaronko ivyubahiro vyabujije abantu kwihana neza. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ajewe ndashimiye Imana kuba hano, kandi ashimiye abungere b'ishengero n'inama barongoye batwiyumviriyeko, n'abungere bacu bakampa uruhusha. Abo bose ndabashimiye namwe b'ishengero. Yesu abahezagire. Hanyuma turafite intashari iwacu mu Ruyigi, nitwa Kristo Samusoni, bamaze kubabwira amazina. Rero inama narayisezeye baracu ndi hino, hamwe n'abo nsanzwe nkorera ibikorwa by'Imana mwatumvise ko ari intende. Bose barantumanye intasho muzakire. Twagomba rero twinjire mu ijambo ry'Imana, ariko tuhaguruke gatonya kuririmba igitero ca mbere n'icya nyuma c'indirimbo ya 80. Mwihangane tubafasha turangiza, ariko tubanje gusangira amajambo y'Imana. Igitero ca mbere n'igitero ca nyuma. Yemwa bitangu mugahushu umusaraba, turababwira turira yuko mubabaza Yesu. Mwicare dusoma amajambo y'Imana yanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Matayo dusoma ku gice cya 3, turahera ku murongo wa mbere turanyarutsa. Matayo 3 duhere ku murongo wa mbere turashishikara kugeza ku murongo w'10. Muri iyo minsi haza Yohana Umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya, ati mugirente
ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uyo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati twidusemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho mugorora ibihamo vyiwe. Yohana uyo inyambaro yiwe yari y'ubwoya bw'ingamiya yayikenyeza umukanda w'urusato mu rukenyerero, indya ziwe zari inzige n'ubuki bwo mw'ishamba. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya bose n'igihugu giherereye kuri Yorodani cose bava iwabo baza kuri we babatizwa nawe muri ruzi Yorodani batura ivyaha vyabo. Abonye benshi bo mu bafarisayo no mu basadukayo bazanywe no kugira ngo babatize, arababaza ati mw'abana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhungu burake buzoza? Nuko mwami imbuto zikwiranye n'ukwihana. Mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyuramwo abana ba Aburahamu. Ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Soma harya muzingurura urupapuro rumwe igice ca 4 ku murongo wa 12. Turageza ku murongo w'17. Yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero aja i Galilaya, yimuka i Nazareti aja kuba i Kaperinaumu hafi y'ikiyaga mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali. Ivyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike mu gihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nafutali, ahaherereye ku kiyaga hakurya ya Yorodani, i Galilaya aho abanyamahanga, abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mugirene mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Vyakozwe n'intumwa 3 ku murongo wa 19. Vyakozwe n'intumwa igice ca 3 ku murongo wa 19. Turageza ku murongo wa 20. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana, kugira ngo nayo izitume Kristo yabatoranirijwe kera, niwe Yesu. Imana ishimwe. Mana turagushimiye ku bw'aya majambo, turasabye ngo uyahezagire agire ububasha mu mitima yacu. Mpwemu yera yaherekeze abantu bose baciye bugufi imbere yawe uzowukoze, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Nisemwo guhoranyizwa no gushingwa mu gakiza, sinzopfayo. Maze gusenga Imana ni iri jambo Imana yashyize mu mutima wanje, kandi nanezerewe uhereye mu gitondo Imana yadutumanye ijambo rimwe ryo kwihana. Nakurikiranye abakozi b'Imana bagiye basoma bavuga amajambo bose, iri jambo muri iki gikorane Imana yararishingiye intare, kandi nagomba nababwire iri ni ijambo rikomeye cyane. Ejo bariko barugurura igikorane batubwiye yuko twifuza ibihe by'impemburo, kandi by'ukuri nanjye mfite umutwaro mu mutima wanje. Turifuza ibihe by'impemburo muri iyi minsi ya nyuma, ariko ngomba nababwire ibihe by'impemburo nta kindi kizovyugururira atari kwihana. Ndasubiramo, muri iyi myaka dufise abigisha benshi n'amashengero menshi bakigisha ibintu byinshi, hari n'abatanga mwemu, kuko mwemu atangwa n'Imana ntatangwa n'umuntu, kugira ngo barabe ko ibihe by'impemburo vyoza. Ngomba ndababwire umuvyuro wo muri iki gihe turimo watanguranye n'ijambo ryitwa kwihana. Uyu Yohana igihe yaseruka ariko arigisha, abaseranguzi
imyaka 400 kandi abigisha bariho n'abanyabwenge b'ibyanditswe bariho, hari abafarisayo bari bafite amadini atandukanye, mugabo Imana ntiyari ikivuga. Bariho mugabo Imana ntiyari ikivuga kandi ariho bari, kuko ibintu by'Imana byari byataye agaciro. Ibintu by'Imana birashobora guta agaciro, kandi iyo bitaye agaciro Imana ikivamo na Yesu acavamo na mpemu yaracavamo. Icyo gihe niko byagenze. Imyaka 400 bavuga, bigisha, bahereza, ariko Imana itarimo. Byasaba ngo haboneke uwundi muntu aza integuza ya Yesu. Bazabona umuntu yitwa Yohana, sinzi mu buzima bw'umwanya wagiye. Bazabona umuntu avumburutse atanguye gusemerera ibintu abantu batamenyereye, abwira abantu ngo mugirende mwihane. Abasilamuzi ba Bibiliya bavuga yuko iryo jwi ryagenda ibirometero bitari bike, kuko Yohana yaba mu buzima bw'amasengesho. Abakozi b'Imana benshi baratinya gusenga, bakagomba ubushobozi badasenga, bakagomba ibihinduka badasenga. Nta bizohinduka uteza gusenga. Uyu Yohana yaba mu buzima bwo gusenga. Habe amasengesho ari uburyo bwinshi, ngo bavuge ko amasengesho wisongesha nibwo buzima yari afite. Kuko Yohana yagira icyo bita mu Gifaransa jeunesse superficielle, amasengesho yo kwisongesha watonde tugirira tinzorya dukenge cyangwa nzobigira uko. Bibiliya yatubwiye ngo yarya inzige n'iki n'ubuki, ntiyarabuze ibindi arya, kuko Yohana yavutse mu muryango w'abaherezi. Abaherezi nabo bari bafite uburenganzira bwo kuba ku rusengero, ku rusengero. Hama rero iyindi miryango ikazanira igira 10 bakabirya, baza guhereza inyama bararya. Mugabo ibyo byose Yohana aravuga ati jewe sinzoba muri ubwo buzima, kuko yarabona ivyo bagenderamo. Yarafite uwundi muhamagaro special, umuhamagaro Imana yamuhaye udasa n'abase n'abandi yasanzeho. Akagira ubuzima yisangije yumviye mpemu yera, akaja mu bugaragwa kuko niyo mpemu yera yaramurungitse, akabaho yisonzesheje. Byatuma ijwi ariko aravuga byagenda ibirometero byinshi. Abari hirya bakabyumva riri mu bushobozi, n'abari hirya bakabyumva kuko yaje nk'integuza kugira ngo Yesu amushire inzira. Rero yavugira ijambo ngo mwihane, kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Aha yavuga Yesu agomba aze, kuko yamubona inyuma ko agomba aze. Yaraza ati igikorwa cy'iwanje ndamushyira imbere gusa, reka negure imitima. Abantu bari barageseye, byasaba ko haboneka umuntu afata umwanya ukwiye wo gusenga. Amen. Ubuzima bwo gusenga muri iyi myaka turimo, ngo bambwire abakozi b'Imana bagenzi banje, niba twiyumvira ngo tuzaba duhindura ibintu tudasenze, niba twiyumvira ngo tuzaba duhindura ibintu tutiheze, turiko turwana n'abadayimoni bakomeye, turiko turwana n'abasataniste bisonzesha, bahera indya bari ku rugamba. Tugomba ibihinduka mu mashengero yacu, turasenga tugahera indya. Amen. Tukitanga umubiri tukarabara. Pawulo yavuze ngo urupfu rukorera muri jewe, ubugingo bugakorera muri mwebwe. Iyo Yesu atemera gupfa ntituba turiho. Turakeneye abakozi b'Imana bemera gupfa ngo ishengero ribeho. Abo rero bazinze muri iyi myaka, mugabo bateza kuboneka, kuko ibintu biteza guhinduka. Turagomba ko abantu bagira ibihe byo guhembuka, Imana ikabagendera. Amen. Ubushobozi bw'Imana bugasubira gukora, ibitangaza bigakoreka, abarwayi bagakira, ibisigo bigahunga. Twari mu gikorana ahantu bamwe baca babyiruka, umukozi w'Imana ati ni kubera iki abadayimoni batakivuga iyo ubutumwa buriko buravugwa? Twasanze ata kindi, umuriro warazimye. Umuriro wo gutuma abadayimoni bamenyekana aho bari niwo dukeneye muri iyi myaka. Ubu ibintu byaracanganye. Abaririmbyi baririmba basambana, bararirimba bisha, bararirimba baragura, n'ibindi byaha babikora. Tukagomba umuriro, ntibikunda. Abantu bamaze kwihana. Iyo bihanye ubushobozi bw'Imana bugaca buza, ibintu byose bigaca bijya ku murongo, Imana ikabona gukora. Yohana rero aba muri ubwo buzima, ategurira Yesu muri ubwo buryo. Mwabonye na Yesu atanguye, muze mumukurikirane. Yisonzesha iminsi ingahe? Minsi ingahe? Yesu yagira ati simpangara barya badayimoni uko bangana.
isi yari yononekaye. Ngoma n'ababazi mbega yenu muri iyi minsi isi yononekaye ntiyononekaye. Umukozi w'Imana yoba aryama akarya anezerewe muri iyi minsi, je nibaza yuko atoba yarahamagawe. Yoba afise umuhamagaro wigishe nimba yarahamagawe nawe. Ibyo tuma tunezerwa ni bike cyane. Turaze mu baririmbyi dusanga ibyaha, turaze mu badukorana ibyaha, turaze mu ishengero ibyaha. Icyo tuma tunezerwa ni bike. Tugomba ko Imana ihindura ibintu, abantu bagashyirwa n'Imana biciye kuri twebwe, ububasha bw'Imana bugakora. Yesu akiyerekana imbere y'uko ndabivuga. Yesu yamaze iminsi 40 yari Imana, mugaragaza ati imbere y'uko nja guhangana n'abandi badayimoni, abantu bari baraboshwe, bari bagowe, bari barabuze ikibatabara, ariko abahereje niho bari. Amadini yahari, nta bushobozi bwarimo. Yesu yarababaye rwose. Muze murabe mu mafilime bamugereranije, Yesu ntiyigera twenga, nta cyatuma twenga biri cyariho. Muribuke wa muntu yaba mu masenga yaragowe. Reka mbere dusome igice c'8 Luka tunyarutse igice c'8 turasoma duhereye ku mirongo 26. Yesu asenda abadayimoni benshi mu muntu, abafite Bibiliya z'ikirundi niwo mutwe bashizeho. Bafata hakurya mu gihugu c'Abageraseni kirabana ni Galilaya. Ashitse umusozi, umuntu yavuye mu gisagara yinjiwemo n'abadayimoni aramusanganira. Yari amaze iminsi myinshi atambuza cambara, nta nzu yabamwo, yaba mu masenga y'imva. Abonye Yesu arasemerera, amwikubita imbere, avuga n'ijwi rirenga ati, duhuriye hega Yesu mwana w'Imana isumba byose, ndakwinginze ntumbabaze agashinyaguro, kuko yaraba ari iyo mpemu ihumanye kuva muri uwo muntu. Yahora imutera kenshi, kandi bamubohesha iminyoro ku maboko no ku maguru, bakamurinda agacagagura ibimuboshe, dayimoni akamukubebera mu bugaragwa. Yesu aramubaza ati, witwa nde? Aramwishyura ati, ndi Gitero, kuko abadayimoni benshi bari bamwinjiyemo. Baramwinginga ngo ntababarire kuja ikuzimu, kandi hari umukuku w'ingurube nyinshi zirisha kuri uwo musozi. Baramwinginga ngo abemerere kuzinjiramo, arabemerera. Abadayimoni basokoroka muri uno muntu, binjira muri nyangurube. Umukuku wirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, amazi araziniga. Abaziragira babibonye barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi. Nabo bavayo baza kuraba ibyabaye. Bashikaho Yesu ari, basanga wa muntu yavuwemo n'abadayimoni yicaye iruhande y'ibirenge bya Yesu, yambaye ubwenge bwagarutse. Baratinya. Ababibonye babiganira ingene uwari yinjiwemo n'abadayimoni yakijijwe. Abantu bose bo mu gihugu c'Abageraseni gikikije aho baramwinginga ngo ave iwabo, kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. Atambukira mu bwato asubira inyuma, ariko wa muntu avuwemo n'abadayimoni aramwinginga ngo agume kuri we, ariko aramusezera ati, subira imuhira iwawe, ubadondere ivy'Imana igukoreye byose. Aragenda akwiza mu gisagara cyose ibyo Yesu yamukoreye byose. Amen. Bari bagowe, bari barushe. Urabona nk'uyu muntu amagorwa yari mu by'ukuri, yari n'abadayimoni, kandi Bibiliya itubwiye ngo bari baramukuye n'iwabo, bari baramujije no kwambaranya abadayimoni, bari baramuboheye mu masenga, niyo bari baramuboheye mu mabuye hariya. Uyu muntu ubwenge bwari bwaragiye, kugeza aho yamarika ariyagarisha amabuye. Zari inyama gusa, nta cyatuma Yesu atwenga cyariho. Uyu muntu yaragowe cyane, yari ahantu akeneye gutabarwa. Bamubohesha ibinyoro mazi rikomeye, mugabo kubera ibisigo n'ububasha bwabyo akayicagagura. Musha mumva amagorwa uwo muntu yarimo. Ibi byatera Yesu kwama ariko arasenga,
dusome 2:1 Luka 2:1 ku murongo wa 37 iminsi yose Yesu yirirwa mu rusengero yigisha ariko bwira agasohoka akaja kurara ku musozi witwa Elayono abantu bose bakazindukira kuri we mu rusengero kugira kumwumva. Yesu yakaja ku musozi gusenga akarara arasenga rizwa n'abantu ubushobozi bw'Imana bugacabuza ububasha bw'Imana bugacabuza agaca akoresha ibitangaza. Bibiliya ivuga ngo amajambo Yesu yavuga yaba ari amajambo ari mu bushobozi kuko yarasubitswe na Mpwemu Yera, yaba yarasenga abantu bagaca babohoka, abari bamaze iminsi bagowe bagatabagwa muze murabe Yesu ariko avuga ubutumwa yabohora abantu mu buryo bw'Impwemu akongera akababohora mu buryo bw'imibiri. yarababazwa n'abantu ko barorara akumva amagoye bakoze Imana idushoboze muri iyi myaka. Ibyo tuma tugira amagorwa birahari, abantu baragowe barakeneye batabara, abantu Satani yarabagiriye nabi, yarababashe mu buryo bw'Impwemu, yarababashe no mu buryo bw'umubiri. Abantu bari mu magorwa akomeye barakeneye abantu babaseruka ku izina rya Yesu, basenga ngo Imana ikore igikorwa kugira ngo Imana ihindure abantu. Muri iyi minsi twiteze ko Yesu agaruka, harageze ko abantu Imana ibagendera ikabagendera. Haleluya! harageze ko Imana igendera abantu, harageze ko Imana igendera abantu. Ndabisubiramo, harageze ko Imana igendera abantu. Kugira ngo Imana igendere ishengero ryayo dutegereza kwigisha abantu kwihana, abantu bihane ibyaha. Bagerageje gusigura kwihana, barerekana intambuko zo kwihana, kandi Imana ishimwe kugira ijambo Imana yarigombye. Imana yagomba ko abantu bihana, ifite imigambi kuri twebwe. Imana yagomba ko abantu bihana bagahera ibyaha. Muri iyi minsi abantu ntibihana kandi birababaje, umuntu akaduga akajana mu bikorwa akaba umusenzi akaba muri bindi mugabo atihanye. Bamaze kutubwira intambuko zitandukanye zo kwihana. Usome hariya muri Luka ntikiza kuhasoma ariko tureka dusome imirongo muri Kenya niko wasoma hose, ariko abarongo umwanya murajya gusoma Luka 15 mushake muhere ku murongo wa 11 mu bandanye 32, ariko jewe nasome imirongo muri Kenya aho muri Luka 15 turabona umwana w'itangazo niho tubona kwihana kwiza. 15 nibaze munyarutse 15 dusome imirongo mikenya, ndahera ku murongo wa 11 ndageza ku murongo wa 18, ariko abaja kubyifuza barabandanya nayo yandi majambo. Ndageza ku murongo wa 18 cyangwa 19 ntangorane. Kandi arababwira ati habaye umuntu yari afite abahungu babiri. Umuherezi abwira se ati data nk'umugabane w'ibintu notwaye abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike ishize umuherezi akoranya ibintu byiwe byose, aragenda ajya mu kindi gihugu cya kure. Ashitseyo yayisha ibintu byiwe ubuhumbu. Abimaze byose ikigoyi gikomeye gitera muri icyo gihugu, atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri icyo gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya ntiyagira umunota. Yisubiyemwo aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, nanjye jeho inzara ikwirangikira hano. Mbe hasi nje kwa data mubwire ni data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe ko mungira umucangero wawe. Imana nishimwe. Uyu rero tudaciye iyo byaciye murabona ko yari yagiye kwangara, mugabo ashitseyo biramuhindukanana. Hari abantu benshi batishengero bakagenda bakayerera basikari bagahurirayo n'amagogo ngo barababwira amagogo ya mbere ariho
ni umuntu ati imana akaja kuyerera yari yarayimenye. Ayo niyo magorwa ya mbere ariho. Ayandi magorwa akomeye ni umuntu aba mw'ishengero afite ibyaha akabigumana. Uwo yama agira amagorwa uko ijambo ry'Imana rivuzwe, agira amagorwa kuko afite ibyaha yase kwihana. Ayo n'amagorwa akomeye abantu bagirira mw'ishengero. Uyu rero ashitse agafutana yarishujije, arabona ko agowe. Intambuko ya mbere yo kwishuza, ati ndagowe, jewe nataye urugo gati iwacu, ndagowe, rabayomonye. Umviriza mw'abantu muri hano, umuntu ariko agomba ko Imana imugendera mukihana, abanza kwishuza, akabona ko agowe. Kuba ari muri ivyo vyaha akabona ko agowe, akigaya akabona ko ari inyuma y'abandi, akabona ko Imana yamushyize kure, akaba mu magorwa yo mu mutima. Ikigira kabiri, uyu yavuye afata ingingo ati ngomba mbe muri ubu buzima nje kwa data, mbe muri ibi bintu ndimwo. Abantu igituma uyu munsi bafukama ejo bakabisubiramo ibyaha, ntibigeze babazwa n'ibyaha bakoze. Baza barirukanga batishujije, batangajwe n'ibyaha, bagahenda abakozi b'Imana gusa. Niyo babandi rero bashaka kwita amakorosi kujya twavyumvise, kubera ntiyicujije, ntiyababajwe n'icyaha, arabona kubenga ubuzima bwari busanzwe. Abo rero turabagwije, abantu baza kuduhenda gusa, agakubita amakorosi akaguhenda, akatumaza umwanya muremure ngaha aho kwatura, nta kibazo kiriho. Ubusanzwe umuntu yababajwe n'icyaha aracyatura. Uyu rero afata ingingo, yariko agenda hariya afata ingingo yo guhindukira, ati ngomba ngende kwa data ndamubwira ivyo nakoze byose. Aca aravyatura. Murabandanya amajambo y'Imana nta mwanya uriho, ariko amaze kuvyatura murabona ivyo yakorewe ko vyabaye ibintu byiza cyane. Haleluya. Umviriza ababwire bene data, muri iyi minsi ya nyuma Yesu agiye kugaruka. Ikintu cyoduha kugira amahoro mu ishengero ni ukuri babo twihanye neza, twarakijijwe ibyaha byose twarazihanye, naho kwihumuriza. Hari abantu bagejeje ibyaha byabo bagasenga amasengesho maremare, bakibaza ngo Imana yakabona amasengesho. Oya, amasengesho umuntu atihanye ni igisesema, uri kuritabura gusa, uribabaza. Ikintu cya mbere ubanza kumenya kumeza, ukatura, ukihana icyaha, bakakurambika kw'ibiganza, bakakubwira ijambo ngo genda amahoro. Abantu benshi ntibacyatura, ni uguhagarara gusa ahantu henshi mu madini amwamwe, bagahagarara bakabasengera, ariko hajya baba basinzi ntabwo nini. Kwatura byugururira ubushobozi bw'Imana mu muntu, kandi kwatura Satani ashobora kuza kuguhenda, akwiragiza umego ntiwahariwe. Ucumubye utumviriza Satani, jewe narahariwe, ushima narahariwe, naratuye kwa Ntuzeri, yafashije ibi n'ibi. Satani acagera mugarukiye wisengeye gusa, cyangwa ukaja mu vyumba, hariho abaja mu vyumba gusenga, agapfukama ngo mana. Oya, hariho intumwa Imana yatumye, ja gupfukama, ja kwatura. Ibyo ukiyumviriza gusa. Pawulo yavuze ngo turi intumwa mu gishingo cya Kristo. Genda bagusengere, genda baguhe impanuro, genda bagufashe, genda bakoreshe ingene bizogenda. Ubundi bwobwo ibyo wogira byose uzoba uri kubagira amanyanga. Birakeneye ko twihana neza. Muri iyi minsi tugomba guhangana n'ububasha bukomeye bw'abadayimoni, kandi abantu bagiye kuzohagarana n'abantu bihanye ibyaha. Abadayimoni bariko barikorakoranya kuko isi igomba guhinduka, bariko barayihindura. Hariho abasataniste bariko barahindura isi, bayiha indinganizo. Biraboneka yuko abana b'Imana bagiye kuja mu kaga. Nkunze kubivuga kenshi, abana b'Imana bagiye kuja mu kaga. Bamwe bavyita ngo ni n'amajambo y'Imana y'iterabwoba. Oya, si iterabwoba. Tubabwira ukuri ngo mwitegure. Bariko baragerageza gukorakoranya ubuhinga bwabo, isi bayiha indinganizo. Isi twagwa n'umuntu umwe, nico gituma mubona ibintu byose biriko birahinduka. Ikibabaje abantu b'Imana ntavyo babona.
barahumye kandi Yesu agomba agaruke mugabo abantu barahumye ntacyo babona abantu amaso yabo ari mu isi bakunze isi gusumba Imana uyu munsi biragoye gutumbereza abantu kuko ivyiyumviro vyabo vyose byamaze kuba nk'ivy'abaramu bamutubwiye amaronko ivyubahiro vyabujije abantu kwihana neza abantu bafite ivyo barondera umviriza nawe uri kubabirondera utihanye neza imbere yawe ni habi umviriza utihanye imbere yawe ni habi birondere iruka inyuma yacu ariko washobora kutarabishikiye kuko waramenye ukuri Imana yarayaze nawe abakozi b'Imana barakubwiye ijambo ry'Imana ryarasomewe ibyo wogira byose n'amahoro bizoguha kireke wihanye watuye ibyaha nibyo bizoguha amahoro mu mutima rero ibihe byo guhembuka Petero ariko arigisha twabisomye mu byakozwe n'intumwa urumva ubutumwa bwo kwihana nibwo bwagiye buva kuva kera Yohana yavuga ngo mwihane Yesu ngo mwihane Petero nawe nyene intumwa zavuze ngo mwihane ibihe byo guhembuka bibone ingene biza iyo abantu bihanye neza dusubiye kuraba kakarorero twariko turaba mu ijambo ry'Imana muri Luka 8 nta mwanya dusubira kuja kubisoma 26 kabandanya wa muntu yaragowe wa muntu yaba mu masenga amaze guhura neza na Yesu Kristo Yesu agakora igikorwa gikomeye kuri we akabohoka abadayimoni bakamuvamo ububasha bw'Imana bugakorera muri we icamere umutima warabohotse yumva umunezero yumva amahoro yumva yogumana na Yesu Kristo yumva atoja kure yiwe ikigira kabiri ubwenge bwiwe bwari bwarabaye nabi bwarahindukiye buragaruka buba bwiza iyo abantu bihanye Imana ikora mu mitima yabo ikintu cya mbere ikimenyetso kizokwereka ko wihanye neza uzokumva amahoro ameze nk'uruzi Yesu yavuze ngo ndabasigaye amahoro yanje haleluya yumva amahoro n'umunezero mu mutima wiwe ikigira kabiri n'ubwenge Imana yabukorako ikabuhindukiza bukaba ubwenge bushitse muri iyi minsi tuko turaraba Satani yaracutse ubwenge bw'abantu kabisa usanga abantu bakora ibintu by'imbura bwenge ukiyumvira ibyo ari byo ugasanga baraboshwe n'abadayimoni nta bwenge bagira naho waba arize amashuri menshi naho waba afite ibintu bikomeye mugabo ubwenge bwabo byari bikeneye ko Yesu abukorako ugasanga umugabo arasambana hirya n'ino arasambura urugo rwiwe ugasanga akora iby'ubucucu ukiyumvira uyu umugabo yarize akanywa inzoga akaborogwa akarara mu mashamba agata impuzu ntiyibuke n'ibishari kubera ubwenge bwiwe Satani yarabufashe byari bikenewe ngo bahure na Yesu acakora ku bwenge bwabo abuhindukize basubire babe bazima ikigira gatatu n'umubiri wiwe warabohotse bamubohesha iminyoro yari yaragowe yari yaramerewe nabi yaba mu masenga bakozi b'Imana Imana idushoboze kuvuga ubutumwa buhoro abantu bakabohoka mu buryo bw'impemu bakabohoka no mu buryo bw'umubiri hari indwara ziba ku badayimoni ziterwa n'abadayimoni abantu baraboshe n'abadayimoni abantu bakagwara indwara z'ibitandukanye bakabura igitara umubiri ubone ahuye na Yesu n'umubiri Imana yawukorako indwara zigakira ibibuga bikabuguruka impemu zikava mu bantu abantu bakidegenza bakaba bazima ndakwifurije guhura na Yesu mu izina rya Yesu ndakwifurije guhura na Yesu mu izina rya Yesu haleluya ndabifurije guhura na Yesu mu izina rya Yesu muri kino gikorane turasenga Imana mu mutima umuntu wese abari hafi n'abari kure bahure na Yesu mu izina rya Yesu Yesu akore kuri bo akore mu bwenge bwabo akore mu mitima yabo akore ku mibiri yabo babohoke ndabifurije guhura na Yesu mu izina rya Yesu n'aya majambo Yesu abahezagire unama dusenga Imana twarose umwanya wo kwihana kandi n'uwo turawutanga ariko ndaza gusigaza umwanya w'abantu bafite indwara zananiranye n'abantu bafite ibintu byananiranye bafite kandi ukwizeye baraza guhagarara ngaha tubasenge Yesu arabakorera ibitangaza ariko icyambere banza uhure na Yesu akubohore mu mutima
twarose umwanya ukwiye umviriza bene data iri jambo nturifate rito nimba imana ariko yashingiye nawe uyu munsi wose irabona bakwiye kwihana neza irabona bakwiye kwihana neza naho kwihumuriza imana yakubona iragomba kuhohoka iragomba gushika ku musaraba warawuhishije bakora ngo bakigijwe muri we kireke wihane uname imbere y'Imana twahaye ikaze umuntu wemwe yarayabwiriye acanyaruka tumusengere hama turaja kubandanya n'ibikurikira karibu cane mu izina rya Yesu. uyu mugoroba Kristo Yesu umucunguzi wacu tubereye umugoroba mwiza wo kuba imbere y'inyonga z'Imana no kumva ico Imana itugomba. Mpwemu yera aravuze, mpwemu yera arasemereye hagati yacu. Ico Imana itugomba ko no kwihana, haleluya, kwihana. Turashimye kw'imbabazi z'Imana zikirarikirwa na mpwemu yera. Uwihanye wese arakizwa. Amena. Imboko y'amaraso mwami yacuncubuka ku musaraba i Gologota, turakengurutse uyu mugoroba ko agomba gucuncubukira kuri aba bantu bawe mwami muri izi ngoyi zose babayemwo, ingoyi z'uruhendo rw'icaha. Maraso ya Yesu asubire gucuncubukira kuri iyi mitima mana, ibohoke rwose mw'izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Iyi mitima ibohoke mwami, ukwegereye wese agutumbereye ntagende uko yaje, ariko ububasha bw'umusaraba bukore uhingura aba bose mwami, ubahinguje ububasha bwawe. Maraso ya Yesu abamara inyota y'ivyaha, maraso ya Yesu amena abakure ko ka kameremere k'icaha, ubushobozi bw'icaha uyu mwanya w'uyu mugoroba mwami Imana ubuyongobeze, ubwo ukugira neza kwawe Mana uri hano ntidukekerane mw'izina rya Yesu. Urakoze mwami, urakoze Yesu kuri kurakora, n'ubu uri kurakora, n'ubu uri kukiza. Hezagira aba bantu baciye bugufi imbere yawe, ubahase ni muri rya zina ryiza cane Kristo.